Ndabaramutsa nshuti bakunzi ba televiziyo Renaissance ndabaha nikaze muri ano makuru yo kwa 14 Myandagaro umwaka wa 2020 tuyatanguriye ku ngiro nkuru ziyagize. Impunzi z'abarundi zibuzwa gutaha n'abanyapolitike bahunze kugira bashobore kugumana izina ry'impunzi za politike mu bihugu byabakiriye. Bivugwa n'umwe mu banyapolitike bari barahunze igihugu ariko amaze igihe yarahungutse. Uwo munyapolitike abo bahorana mu buhungiro bakamufata nk'igikoresho c'ubutegetsi. Muri ano makuru murabikurikira. Ku ruhande rwa leta yoyo ibicishije ku bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu agashavu kari kubaharanira gataya kazi na muntu bobo bagirizwa kubeshwaho n'amagogwa ay'impunzi z'abarundi zirimwo. Mu gihe haheze iminsi ibiri isi yose ihimbaje umunsi wahariwe ugwaruka, bamwe mu baserukira ugwaruka rw'abarundi basaba bagenzi babo kwima amatwi basesa nkuyoze w'abanyepolitike bama bakoresha ku nyungu zabo. Ido nido ryano makuru ni Mukanyisasi. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Abanyepolitike y'abarundi bahunze baragirizwa n'umwe mu bo vyahorana Anise Niyonkuru atamwaka urarangira ahungutse ko ari bo babuza impunzi z'abarundi gutahuka. Anabagiriza kandi ko bo badataha kubera ibyaha basize bakoze mu gihugu. Uwo asanzwe arongoye umugambwe CDP avuga gutyo mu gihe mu mwaka uheze yagiriza leta y'u Burundi ko ataco yibanga mu gutoteza abatavuga rumwe nayo. Iyi nkuru na mugenzi wacu Rodrigue Ndikumwami. Uwarongoye umugambwe CDP amenyesha ko uno musi atamurundi numwe ari mu buhungiro agifise intambamyi yo mubuza gutaha mu gihugu. Kubona hakiri impunzi zikiri hanze Anise Niyonkuru yagiriza abanyepolitike bari mu buhungiro ko ari bo bazibuza gutaha kugira babone kubesha ibihugu bahungiyemwo ko mu Burundi atamahoro hari. Anise Niyonkuru akagiriza abanyepolitike bahunze ko bobo batinya gutaha kubera basize bakoza amabi mu gihugu. Ico bariko barakora rero cyo gusubiza itunga abantu barinyazwe bakaca bongera bakanyaga abandi uko uravye nk'ivyo bariko baranyaga abantu batavuga rumwe na leta baba abanyepolitike canke abamenyesha makuru banka canke abo mu mashira hamwe adaharanira ivyicaro vya politike no kuvuga ko batazi ico bakora bambabarire bameze nk'abana nk'umwana atazi cakora atobanga ngaha agafata ibyo atobanza akagaruka gatobanga agashira mu bindi byose ugasanga byose byabaye isupu. Ivyo rero bikwegera karambaraye igihugu. Anise Niyonkuru ntavuga gutyo leta hari no musi nayobewe kwiriko ikwirikiza iragi rya leta yahahora ya Petero Nkurunziza kandi n'abayigize arabari muri leta yariho mu mwaka uheze igihe Anise Niyonkuru wenyene yagiriza iyo leta ko itihanganira na gato uwo wese atavuga rumwe nayo mu kumunyaga utwiwe. Iyo ntwaro no yitwa intwaro y'ishamba kuko ni mwishamba agakomeye kajya ako karuta. Ivyo rero nagomba ko babimenya arabatwara ari n'abarundi n'amakungu aho bari hose bamenye ko dufise intwaro itibanga ataco yibanga. Anise Niyonkuru ico gihe nyene yasavye abarundi n'amakungu kumenya ko mu Burundi hari intwaro y'inyeshamba ataco zibanga. Abanyepolitike bari hanze ingira ngo harabagiye bagize ibintu by'amakosa akomeye batinya gutaha kugira ngo ibihugu barimwo bigume bibaha valeur, donc bigume bibahe iteka la valeur kuko ari impunzi z'abanyepolitike bategeza kumuza abandi guhunguka kugira ngo baje muri ico kivunga kwerekana ko mu Burundi nta kigenda n'impunzi zacari hanze. Nta citwazo na kimwe cobaho ubu cotuma mu Burundi ari hanze agumayo. Izo ndimi zibiri ziranga Anise Niyonkuru zatangaje abatari bake na burya bose banyazwe ivyabo. Yariko avugira ico gihe atanumwe arabisubizwa. Beshi bakibaza nimba Anise Niyonkuru koba ari kutabimenya canke yoba atahura kutavuga rumwe na leta akwiye kunyagwa. Ivyo Anise Niyonkuru akaba bishikirije mu kiganiro cyo kuri radio televiziyo y'igihugu aho yari umutumire kuri uwa gatatu.
Anise niyo nkuru ivyo yashikirije vyerekana ko abandanya kuba igikoresho c'ubutegetsi mu kwerekana ko mu Burundi hari amahoro. Bivugwa na Emmanuel Ndereyimana avugira urunani rwo batavuga rumwe n'ubutegetsi Seforo Arusha. Emmanuel Ndereyimana ati umutekano muke urangwa mu gihugu ni ubuza abarundi bahunze guhunguka. Intureka zatewe n'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza zatumye abapolisi birara, abapolisi bamwe n'imbonera kure hafi zose umengo niyo mission zari zifise birara mu banyagihugu bariko baragira imyerekano mu mutekano ntangere, bakabajamwo bakarasa bagahunga. Nibaza ko muri ico gihe nani seti yarimwe mu bahunze ivyo byose. Hanyuma iyo umuntu ahunze ico yahunze, iyo abonye caraheze arasubira akagaruka kuko icari kimubangamiye cavuye mu nzira. Ni seti ashobora kuba yarabonye ko camubangamiye cavuye mu nzira, ariko siko tubibona kuko yarinze avuga ati abapoliticiens nibo babuza impunzi gutaha. Yo tubwira akiri mu buhungiro nk'umunyapolitike umugambi yarasangiye n'abandi wo kubuza impunzi kuzotaha ingene bari bawutunganije. Mu gihe rero impunzi zifise ivyo zahunze bitarava mu nzira, umwe wese umuse azumva ati amahoro nari nabuze mu gihugu, amahoro yatumye shira intekera ku mutwe nkagenda, yari yarabuze ubu yaragarutse. Impunzi umwe wese ku gatwe kiwe azobisaba. Ibyo rero bya Niseti biri mu yihe ntumbero. Niseti ngene yatashe murabizi. Niseti yatashe yaguzwe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura. Niseti yarahemutse ahemukira abo ari kumwe ku rugamba rwa politiki, arico kijya Senarede cari gihari kijya gihe. Niseti rero n'abandi benshi n'abantu baguzwe n'intwaro ya Nkurunziza akiriho bivuye kunuranura niko novuga. Uko rero nta yindi mvugo, nta kindi mbona yoshika Ibujumbura ngo asigurira abantu, nta kindi yoja kuri televiziyo ngo abwira abantu. Ubu rero bijya vuga sinovuga ko babimutamika ko twahunze umutekano muke. Uno munsi abo nyene bari kuri rya plateau ba Niseti n'abagenzi be bariko bavuga ati amahoro n'umusesekara. Ejo mwabonye abana 5 arashikana imyaka 5 bicwa na grenade. Haize imisi itarenga indwi mubona abantu baturirirwa mu nzu bagacika amakara. Ico gihugu ayo mahoro ari kwavaye. Emmanuel Ndereyimana n'umuvugizi w'urunani Seforo Arusha. Nayo kubw'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano yagiriza abari mu mashira hamwe adaharanira inyungu za politike n'amenyesha makuru ko afise inyungu mwigumizwa y'impunzi z'abarundi mu makambi y'impunzi. Petero Nkurikiye akaba yaramutumire nawe nyene mu kiganiro cyo kuri uwu wa gatatu kuri televiziyo y'igihugu. Hariho abantu mu 2015 bagize uruhara muri bijya bintu, bazi batuye abantu bamwe bita ba Pacifique nazwe batedi mazina ba Bobo Rugurika bicaye ba Vikaje n'Imana bicaye mu bubiri bajya rero bari kumwe n'ujya magi maragaca baragiye bajya bo hamwe impunzi zotahuka imbabura yawo yo bizimye kuko nibo zibakamisha bahabwa amafaranga n'abazungu bavuga ngo nawe bagomba gufashisha impunzi bagaca bayaje kandi menshi cyane, kandi ibyo bamye bayabaha kuva no mu 2005 bakoresha ngaha mu Burundi yarabahaye. Ishari igihugu c'u Burundi gifitiye igihugu c'u Rwanda mu kucagiriza ko cabujije impunzi z'abarundi guhunguka rihishijemwo izindi mvo z'ubwoko. Uko niko Teddy Mazina abibona, umwe mu bavuzwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano ko atonezerezwa n'itahuka ry'impunzi z'abarundi. Kubw'umesha makuru anafotora Uburundi bwari bukwiye nyabuna guhagarikwa umutima n'ubuzima bubi impunzi ziri mu gihugu ca Tanzania zibayemwo. Teddy Mazina akibutsa Petero Nkurikiye kudahora abandi guhunga kuko nawe nyene aherutse guhunga igihugu c'Ububirigi atinya guhagarikwa ku mabi leta avugira yagirizwa. Impunzi sitwe twatumye zihunga. Impunzi nta ufise uburenganzira nta utwara umuhari urimo impunzi zose. Ikibazo birengagiza nyamukuru ni ikibazo c'impunzi ziri muri Tanzania. Muri Tanzania hari impunzi ibihumbi 164 n'abantu no munsi babayeho mu buryo bugoye cyane kubera leta ya Tanzania ifatanyije na leta y'u Burundi bababujije no munsi kudandaza, bababujije kurima, bababujije gushobora gutembera, bababujije kugira ico bifashishije n'abantu babeshejwe n'utwo dufashanyo dukeya muga baranse gutaha.
impamvu abantu bose gutaha nuko bafise ikibazo ntabwo ari Magi ntabwo ari Naka ntabwo ari Bob Rugurika canke ngo Teddy Mazina bababujije gutaha abo bantu barazi ico bahunze ica kabiri ico bashaka kwirengagiza nuko abo bantu s'abantu bavuye muri ya makartier bavuga ngo na makartier ari karagira manifestation n'abantu bahunze bava mu mitumba benshi muri bo abo rero leta ntigomba kubumva ntigomba kwemera ko babaho iraba hirya yifuza yuko bonanirwa nuko kubaho nabi ngo batahe ku ngufu cyo ni cambere n'umugambi bafise ntibarondere rero uwo babitako cyangwa uwo bavuga ngo niwe yabitanguye cyangwa niwe yababujije gutaha umuntu wese yumva ashaka gutaha iwabo nanyaruka ahubwo aza tubarira ati hameze gutya ubishoboye nagende ubona ko ikibazo cyo cyaheze ni byiza ko abantu bataha nta muntu numwe yifuza kwama ari mu mahanga icya kabiri nuko leta y'Amerika irondera agasomburutso ivuga u Rwanda katurazi gituma bavuga yuko abantu bari mu Rwanda bafashwe n'umukuru w'igihugu yaravuze ngo abantu bafashwe na leta y'u Rwanda nta muntu numwe yafasha abantu bafashwe neza babivuga uko biri abarundi bahungiye mu Rwanda bafashwe neza ariko ntibafashwe barazi ico bahunze barazi ico batiye ntibafashwe na Magi ntibafashwe na leta y'u Rwanda ubishoboye ariga ubishoboye aradandaza ubishoboye ariyungunganya abantu baravugwa barafise mutuelle ibikenewe yuko barinda kwitwaza abantu nangurikiye yaraje kwiga iburaya avaho yiruka bagira bamufate kubera ibyaha bya kera byaha by'ababikira twarabikurikiranye turamenya ivyo ari bamurondera byaha by'ababikira bya kera ko niwe yabivugira ku radio bamurondera ibyaha byo muri 2015 yavuye ngaha yiruka nawe yahunze ibindi umuntu wese agira ingorane ziwe rero nta sonera impunzi nazo ziramusonera kandi nibakore kugira abantu batahe ariko bareke guteranya no kubuza abantu kugira icyo bavuze twebwe baduhora yuko twanse guhora kuko banumishije abantu mu Burundi tuzokwama tuvuga kuko tuvugira agateka kacu n'umwidegemvyo tuhabwa n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi nayo kuvyo leta y'u Burundi yagiriza urongoye ikigo Maison Shalom Margarita Barankitse ngo nta fatiro bifise na gato ku bwa Teddy Mazina kubwiwe ngo Margarita Barankitse yarashoboye gusubira kubaka ubuzima leta y'u Burundi yari yamwatse kugira afate mu mugongo ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi bahunze kandi yari gushobora no kubireka agatunganya ubuzima bwiwe n'ubunyere dusubire dukurikire Teddy Mazina nibaza ko umuntu nkankurikiye mu bisanzwe atarakwiye kuvugana Magi n'umuvyeyi w'abantu benshi yareze abana benshi guhera mu ntambara za kera Magi arazi intara ya Ruyigi iramuzi umuntu yagiye yarazi ingene yayihinduye ibitaro yubatse ayo mahoteli ubuzi yahaye abantu abana yakijije abana yubakiye n'umuntu abantu bose basubira icya kabiri nuko Magi niwe muntu wa mbere afise udushimwe twinshi kw'isi mu barundi bose bariho bamutuka bamucyoza batamucyoza icyo ntibashobora kuhindura ujya mu mama yifuza uno munsi kwigira iburaya cyangwa mu kindi gihugu akiyubakira ico kizu akiberamwo akaja muri retraite nkuko bavyita yobikora arafise uburyo nta buryo akeneye bwo kuja kwiruka inyuma bamuhaye bwinshi cyane kuva imyaka ya kera kuko hari amahera batanga yo gufasha impunzi hakaba n'amafaranga baho umuntu yaronse agashimwe Magi yaronse ubushimwe burenga 200 nibamureke rero bamusonere ico yamaze uno munsi hari abana majana n'ayandi biga kubera we impunzi ziramushimira kubera hari abana benshi batari kuronka ico biga hari abantu benshi batari kuronka iyo ngurane kugira bashobore gutangura kudandaza hari abantu benshi batari kubaho uko bari uno munsi iyo Maison Shalom itaciza i Rwanda ubisubira itangure gufasha abantu nibagira ico basonera rero baraba bo bari kumwe muri politique bari bo bashwana barika bamenyesha makuru nibagwane vya politique bagwane niyo demokrasi bavuga ngo barafise mugabo basonera abantu bareke kwitwaza ibitaja nibize bavuga ngo impunzi barazifashe uwahunze arazi ico yahunze nihagera gutaha azohaguruka tekera tara ana makuru tuyabandanize mu yavugwa mu gisata ca politique amajambo ashikizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye canke bamwe mu bari mu nzego za leta kuvyerekeye umubano hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda ngo n'amajambo arimo ibihushane vyinshi bivugwa n'umuhesha makuru François Bizimana akamenyesha ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashaka ko abanyagihugu bamwemera ku nguvu kuko azi neza ko yivye amatora François Bizimana akababishikirije aho yari mutumire mu kiganiro Club de la Presse cari kiremeshejwe na Frank Kazi burya Ndayishimiye ikintu kimuragishinga muri we
si ibyo kuvuga ngo imigenderanire si ibyo ngo nibiki oya burya aravuga ati jewe shaka yuko ubutegetsi bwanje ndabwumvisha abanyagihugu kuko we nyendesha imyarazi yuko ari ubutegetsi yibye igarabwivye ko turibuka nta minsi yaciye ingene imyamamaza ari kiragenda warabona abantu isinzi bavuze bati twebwe naho dushaka tugataha mungo zacu muhira bakatwica ntitugenda muri mitingi za CNDD-FDD mwarabona abantu donc bakajya umutima menyo hajya kwara kujya umutima menyo mu gihugu nkakijya ukiyerekana ukavuga uti je sindabashigikiye hajya nabajya abantu bagenda babagendanisha nibuka mu 1993 kuri Iprona ngina basanga haje abantu benshi mugabo bavuga bati muratora kiri ku mutima burya ni navyo byabaye kuri CNDD-FDD barabona bajya abantu mugabo batari bana batoye cyarabonetse yuko amatora bayabivye ivyo ni byagaragaye Eklezia Gatolika mu byegeranyo yagize ngira mwarayibonye urumva rero afise ubwo bwoba ni nacyo bitumubona ko ubunya ari intwaro gisirikare mu bice byose ubu ashaka yuko Burundi butwagwa na gisirikare kwiterabwoba atwara igihugu kwiterabwoba kandi abarundi bamwemere babyemera babishaka urumva ikimura gishinga ubu avuga ati ninaba nshaka kugira imigenderanire myiza n'ibindi bihugu reka mbanze nemegwe nabi wanje bumwami banyemere kandi bose ubunye nico kintu ari karihutira gukora na ivyo bindi atuka ibyo zokumva tutse n'ibindi bihugu naco bitwaye kuri atunga urutoke u Rwanda ngo rufise impunzi muri Tanzania ntazihari Tanzania ko ari igihugu bashikayo bamayo ubunye no munsi arabona ko atahukana ku nguvu ubu numvise mukanya bavuga yuko n'amazu abashatse gutahuka abatahishijwe bahora basiga ayo mazu ubunye bariko barabomagura ubunye ndiko ndabikubwira amakuru twaratonose mukanya za Nyarugusu bariko barabomagura ora ayo mazu harafasha abasigayeyo bakava mu mahema bagaca binjira muri ayo mazu mu bose ko biriko biragenda urumva bariko babirukana ku nguvu ico cyarabakundi rero kubera babona ko u Rwanda kabeme uri kuraraba ruriko gubahiriza amasezerano mpuzamakungu agenga impunzi araba impunzi urumva rero ico gihugu urumva kirije nico bako kime nta mahoro gifise kuko mu gihe babonye ko hari abarundi bahunze ujya butegetsi bubi bakana ko abarundi babayeho bari protege bakingiwe batagumye bibwa bicwa bagira karabajya ko rero niko kabajya bigatuma bagira ibyo byose bagakora n'ibidakoreka naho ngo kubona umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye avuga ko igihugu cy'u Rwanda giteye igihugu cy'u Burundi ngo yararenza akarimbi ibi bishikirizwa na Emmanuel Nkengurutse yahoze akora mu gisata cy'ubudandaji mu bushikiranganje bw'imigenderanire kuri we ngo ico kibazo covugiwe mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Emmanuel Nkengurutse nawe nyene yaramutumire mu kiganiro Club de la Presse jewe byaranantangaje yuko ivyo bishobora kuvugwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje buraba umutekano w'igihugu indani mu gihugu kuko mu bisanzwe sakazi kiwe ivyo biramurengeye ivyo iyo bavuga ko u Rwanda rwateye Burundi umuntu akwiye kubivuga n'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bica muri diplomasi niko bigenda iyo naho ari ibintu vyerekana bigaragaza yuko nukuri habaye gutegwa ivyo hari abahinga babizi ivyo n'ubushikiranganje bwo kwivuna abasota n'abandi ariko urya araba ivy'umutekano hagati mu gihugu ivyo yarakwiye kuraba indani mu gihugu nyene hagati y'akazira muntu kwirirwa kamerwa nabi n'ibindi akabivuga akihaniza abapolisi urya rero ico nibaza bivugira ari muri wa mugwi w'abantu bahakana ivyaha wa mugwi urondera les boucs émissaires wa mugwi bashira ibibi ku bandi bashira ibibi ku bandi bo bakavyikura ko bakita ko ari abamarayika abandi bakaba bari bubabi ari muri wa mugwi w'abantu bazi guhisha ivyaha sivyo bakama bariko baravugira abicanyi urya none porte parole wa police hajya na police irimo muri ministère de la sécurité publique
polisi murazi nyene ariyo yisha abandi nibaza yuko nuze yakomuvuze umuntu ashobora kwibutsa yuko hari n'igihe kubera kuregwa ko yamahishira ubwicanyi amabi akorerwa mu Burundi yuko igihe kimwe yari yagiye mu Birigi kugira ngo yige ububirigi buramwirukana kubera ivyo birego. Ego ni kubera ivyo rero nico gituma urya rero barabimutumye naho atari wabijejwe kubera kuko yabaye novuga iki yabaye nyene igihangange mu kubesha mu kuhisha icaha mu kwagiriza abantu ivyaha batakoze kandi ari bo basanzwe babikora batuyu niwe yobishobora kabivuga bijya mu bisanzwe muri make muvuga muti ivyo akora mu muvuga yuko akora nabi ku butegetsi ariko akora neza kuri bo abakora ivyo bashaka. Ugwaruka rw'abarundi n'ubu ruracakoreshwa n'abanyepolitike kugira rushobore kubaho ivyo navyo bigatuma bakora amabi menshi harimo mbere n'ubwicanyi bivugwa na Daniel Ngendakumana aserukira umuhari mpuzamakungu w'ugwaruka mu gihugu c'u Rwanda akaboneraho gusaba ugwaruka rumaze gutahura ko gukoreshwa n'abanyepolitike vyataye igihe ko bogerageza guhanura urundi gwaruka. Tumukurikire. Ikintu twovuga ku kijanye n'ingene abanyepolitike bakoresha ugwaruka ikintu nyamukuru kiba gihari ni ntumbero ituma abantu bakina politike. Mu Burundi turacafise abantu binjira muri politike ku mpamvu zabo zisanzwe zitari impamvu zo guteza imbere igihugu. Ugwaruka kuko atavyinshi ruba guyiziye ku vyakahise babatumbereza mu nzira bumva ko zishobora kuborohereza nimba abatutsi begera abatutsi arabahutu bakegera abahutu bakabigishamwe bya vyiyumviro bikumira abandi kugira ngo bihute kuvyumva ningoga babashikane ku ntumbero bipfuza. Niho rero uzosanga ugwaruka kubera ko ruba rwabwiwe ibintu bijanye n'intumbero z'abanyepolitiki ruca rukoresha ivyo nyene baca usanga rero bariko barashamirana n'abandi kuko babona ko ari intambamyi kugira ngo babashikane ku ntambwe bipfuza. Abanyepolitike bacu nibabona ko hari ibibazo by'ubukene, hari ibibazo by'inzara, hari ibibazo by'ubushomeri, bazohiga inyishu ziramye, inyishu zishobora gufasha ugwaruka kuva muri ubwo bukene, zishobora gufasha ugwaruka rushobora kuronka akazi rutarinze gutumwa gukora amarorego, ariko rushobora kumva ko ruzohiganirwa akazi n'abandi, ruzoshobora kubona ko rushobora kuronka ingene rubaho rutarinze gusasika inganda. Kibazo babona ko abasirikare n'abapolisi mu nzego bakeneye ababayoboka ababafasha ubwabo gukingira inyungu zabo. Ntibizokunda ko byoroha ko bakingira ugwaruka ngo bareke kururoha muri ayo mabi. Hanyuma birasabwa reko nabo beza bamaze gutahura batagikoreshwa bakibona ko gukoreshwa byataye igihe birakeye ko nabo bafati ya mbere bakaja imbere y'abandi bakereka abandi umurongo mwiza Uburundi bukogorora ibibazo burimo bigahera. Ana makuru tuyasozerere mu yavugwa mu gisata c'ubutungane. Imisi 198 rarumanye bagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu bafungiwe mu ntara ya Bubanza. Ku munsi wa gatanu ugenekerezo ya gatanu ruheshi sentare suramwe imanza ya ntahangwa yafashe ingingo yo kubagumiza mu mvuto. Kwa 30 umwaka baciriwe umunyoro w'imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadaburengana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terasi Mozezi na Egide Harerimana bafashe ku 22 gitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza aho bari bagiye mu kazi kabo ka misi yose. Bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Aha kabone aho duce dusozerera amakuru twabateguriye. Shimire bagenzanje bafashe mu kuyatunganya, eka nshimire namwe mwese mwafashe umwanya wo kuyakwikira nkaba ndabikebanuye naho ubutaha.